amashimwe 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 ku mukama Imana yacu kw'izina ry'abarundi bose nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi ari n'iteka ryo kubatumira mu masengesho y'igihugu yo gukengurukira Imana ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu arangije imyaka itatu atewe iteka n'Imana ryo kurongora igihugu cacu ciza c'Uburundi. Bizobera mu ntara ya Bujumbura, komine Mutimbuzi, ku kibuga c'inkino co mu Maramvya kuva kw'igenekerezo rya 21 gushika ku rya 24 ruheshi uyu mwaka wa 2023. Ayo masengesho azoba hagarariwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, akazotanguzwa n'inkuka y'imisa izobera kuri Paruwasi ya Maramvya kuva igihe c'isaha 4 zo mu gitondo aca bandaniriza ku kibuga c'inkino co mu Maramvya. Mu minsi ikurikira ibikorwa vya buri munsi bizora bitangura igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Harategekanijwe kandi inyigisho ku ndongozi no kugwaruka. Kaze tuze dusangire imigisha y'Imana.